byahora bihabwa umuntu akorera leta fonctionnaire canke bajya bakorera amasosiyete leta ifise nk'umutahe, ugasanga iyo yakoze icyaha cyane cyane bimwe byo kurya igiturire, hageze ahantu ava muri ako kazi canke naho yoba kikarimo agakora icyaha kigahanwa buhoro buhoro bataravye mu buzima bwiwe bwa misi yose ngene asanzwe ameze, icyo yategerezwa kubahiriza bivanye n'umwuga yatoranye. Dufatire nko ku mupolisi, nko ku mucamanza, nko gukora mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi. Yarasanzwe dufate nk'ubu ari nk'umupolisi yarajeje gucungera abantu umutekano wabo, ugasanga ahubwo mbere agiye mu byo kuwuhungabanya, cyangwa umucamanza ugasanga niwe yategerezwa gufasha abandi kumvikanisha arabajyanisha ikoreye igiturire cyangwa ikindi. Ugasanga rero abo bantu bahanwa cyo kimwe n'abandi bene igihugu bose bakoze icyaha bene icyo, kandi bo bari bafise akandi kantu karenga ko kategeza kubibutsa ati wewe kubijanye n'ivyo bintu ni wewe ubizi cyane gusumba abandi, kandi wewe utegerezwa kuhagararira n'abandi bose. Aha rero hagiye ibintu byo kuduza ibihano kugira abahanwe bikabije, abantu bene abo bamenye yuko iyo ahari hose mu buzima bwe bwa misi yose yo kwifata nk'umuntu arengera ibyo byaha byose, kuko azi neza ko ari we ajejwe kuko kubirwanya, akitwararika rero kutabyivangamo. Kuri ibyo nyene hariho n'ibijyanye no gufata umuntu uri umupolisi, uri umusirikare, uri umucamanza, ugasanga n'ibintu byiwe nk'ubu urabifashe mugabo ntugire icegeranyo cerekana ko ari wabitwaye, unamwereke naho bijyanye. Icyo wowe nacyo twasanze yuko bisaba ko abantu be nabo buhanywa bidasanzwe, kubera yuko barabizi neza yuko umuntu ariko arakora akazi kiwe neza, agasanga bikenerwa yuko icyo gikoresho cyakoreshejwe mu cyaha, inkoho, ibyo bintu yibwe yabifashe, ategereza kugira icegeranyo akagishikiriza umushikirizamanza ari umupolisi, ari umushikirizamanza arabyita ko azomushikiriza sentare akakibungabunga neza, hanyuma byakenerwa kikazogurishwa na leta cyangwa igashyikirizwa leta, mugabo cyari cyanditswe ahantu. Abo rero bazohanwa cyane rwose byimazeyo, kubera ko turamaze kubona yuko hariho ikibazo muri ibyo bintu, aho usanga umuntu yagiye ngo agiye gutohoza ku cyaha, agiye gufata umuntu yakoze icyaha agaca gufatana n'ibyo yari ko arakoresha ibikoresho, bya bikoresho ukabigura bikanyika, hanyuma ukazana umuntu, uwo muntu iyo bitabonetse n'aho yakoze icyaha, urumva ko umucamanza agira ingorane y'iki yo guca amureka, kandi yakoze icyaha yamufata nawe ugaca usanga yarenze amategeko. Ubu rero bisabwa yuko haba icegeranyo cy'ibyo byose bafatana umuntu, hanyuma ukabishikiriza, utegereza kubishikiriza. Bitabaye ibyo utuhanwa ibihano bikomeye cyane, bimwe bita circonstance aggravante, ni ukuvuga ibituma icyaha gica kiba kinini cyane gikabije ku muntu bivanye n'amabanga yarajejwe.